Bakunzi b'insamirizi y'ivyiza vy'Uburundi muriko muradukurikirana ku rubuga agwa none ariko Facebook turabahaye ikaze mbonano makuru tugire tubashikirize kuri mikrone Alexini mubona nayo ku buhinga bw'ivyuma ni Deborah Ntakiyisumba kaze munano makuru ingingo nkuru ziyagize nizi Radio Television RTBB Nijwigiza Burundi giza Inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka ku kirimba akwantare irongowe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse ahamagarira abarongoye abandi kugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko kugira ngo imigambi y'umukuru w'igihugu ikunde kuja mu ngiro. Na bene gihugu bo muri komine Mutimbuzi zone Gatumba barasaba kuronswa impusha zimwe kugira ngo ibikorwa bito byo gukingira uruzi Rusizi bibandanye bikorwa maze bikingire ingaruka mbi ziva kuri urwo ruzi mu gihe c'imvura aya nayandi ni mu kanya iradiyo Television RTBB Nijwigiza ry'Uburundi bwiza Turasubiye rero kubaha ikaze muri ano makuru nkuko twariko turabibabwira inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 27 Nyakanga uyu mwaka ku kirimba kwa ntare irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye muri iyo nama bakaba barabiye hamwe ingingo zitanu imwe muri izo hakaba ari ingingo ivuga integuro ibwirizwa risubiramwo ibwirizo itegeko nimero 100 agakwego ka kitse 90 ryo kuwa 28 gitugutu mwaka 2020 rijanye n'itunganya ry'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu nama bagirishijwe abajejwe intwaro mu ntara no mu bisata bitandukanye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse ari kumwe na mugenzi we ajejwe mu vyajejwe harimo ubutungane Domina Abanyankimbona bahamagarira abarongoye abandi kugwanya urudandaza rudaciye mu mategeko ariyo fraude kuko imigambi y'umukuru w'igihugu itokunda fraude itabanje guhagarara iyo nama ikaba yabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 25 Nyakanga uyu mwaka kurikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse no munsi rero mwanya kubahwa nibaza ko inama nziza cyane tugize mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigabo n'imigambi nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Vese Ndayishimiye imigabo n'imigambi yiwe yo guteza imbere igihugu araheze imisi mikenya twarashikirije urwego rwa OBR ivyo twari twegeranije mu gihugu amasezi twashikirije kugira obere yashire ku isoko kugishire ku giciro agurishwe aje mu giga ca leta turiko turayaga twarasanze ko hariho ibikorwa bindi twategezwe gukora kandi tugakorana cane n'urwego rw'ubutungane inyamiramabi obe synergy kuri ibyo bisata vyose tinikiherero ni ikintu kijanye no kugwanya fraud kuko twaramaze kubwirwa ko fraud ari umurongo utukura ko kizira abafraudeur nabo bakora fraud kubera amafaranga bamwe barayaronka abandi kungira bigenza ntavyonse ubwo tukavuga ati umuntu ashaka kugira dandaze abeho neza yoroherwe mu buzima bwiwe bwose fraud ayihebe uko fraud ifise ingaruka mbi ku gihugu zidasanzwe imigabo n'imigambi nyene cubahiro yiyemeje gukorera abene gihugu ntishoboka mu gihe tugisasiye imdava
rudandaza rwa magendo turarabayo dusanga mwebwe abari ngaha tuvuye ngaha twiyemeje tuvuze tuti fraude irahagaze ku gataka k'u Burundi izobihagaze tugira urunani rwo kurwanya urudandaza rwa magendo kuko dushaka ko tuvyumva kumwe la compréhension commune twumve ko umufrodere ari umwansi w'igihugu umwansi w'igihugu nawe igihugu gitewe igihugu kirafise ukungene civuna abasirikare cyashize ku murongo wo kurwanya fraude ni twebwe turi ngaha n'ivyababa byacu ubwo rugamba rero tutangure turugwane nimba rutatevye tutangure turugwane guhera isaha abenegihugu bo muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura basaba kubaronsa impusha zimwe zimwe kugira ngo bikorere ibikorwa bito bito mu gukinga ingaruka mbi zamaziterwa n'uruzi rusizi mu gihe c'imvura ibi babishikirije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2026 Nyakanga uyu mwaka mu gihe buramatari w'iyo ntara ya Bujumbura ari kumwe na musitanteri wa komine Mutimbuze bagendera abo bene gihugu mu ntumbero yo kurabira hamwe ibituma haba imyuzurire mu gihe c'imvura abo bene gihugu bagasaba leta n'abayifasha gufasha gutanga uburyo bwo kubakira ugo ruzi tubakurikire rero twebwe turi n'akababaro gakomeye cyane murazi ibihe tumaze imyaka igera kuri 4 twama duhura n'imyuzure iyo myuzure rero imaze gushika ngaha mu Gatumba abayene gihugu barahungabana twese tugahunga atutagira iyo duhungira kandi bica bikora no ku ntwaro bikora ku ntwaro gute bikora ko kuko nayo ikiguma yiruka inyuma yacu ije kudufata mu mugongo iraba ingene twobaho ariko rero ko bashitse hano bakibonera ibibazo dufise twabazungurukije hose twaberetse aho amazi yinjirira ava muri Rusizi kuko benshi bagiye bavuga ngo ni mbizi ibira mu Gatumba nta mbizi hari ni Rusizi rumena rukinjira mu gisagara rugatuma abene gihugu bahunga rero twagomba tubasabe ko babibonye ya mifuko y'imiceri n'imifuko y'ibiharage ubu babanze bayihagarike badukorere iki kintu abanyagihugu dutekane twigumire mu zacu nukuri turarushe iki kintu giheze kubagiza amazi ntasuye kwinjira mu gisagara bakoze kandi twagerageje kubereka ingene iki kintu cyokoreka bikozwe n'uburyo bodusahiriza buciririkiye n'inguvu z'abene gihugu tukabikora tugasubira gutekana ngize ngo tugire ubuhoraho Imana kwese niwe aduhangaza murakoze nk'akarorero kuzana imashini yo dufasha kuyimba ngo twubaka ayo madigi bisa amafaranga ko kugura iryo vu turikura hariya canke turishobora gukora transporta bisaba amafaranga ivyo rero twabonye ko turi kumwe twese nashoboka nivyo twoja hamwe mo wese ofisi jana ofisi bitana gatanga mugabo bisaba yuko tuba assiste n'inzego z'igihugu kugira ngo twifuza gukingira umwene gihugu mugabo kandi twabikora mu muco tumaze kubibona rero twaragiye hamwe n'ishyirahamwe ry'imvukira turakora inama ya mbere turabona yuko hakwiye kubaho intervention ya prive twisumye itangazo ry'umushikiranganji yadusavye yuko twogira ibishoboka kugira ngo dukinge ibishobora kuzokononekara umwuzure ugize gute rero twabonye yuko twoja hamwe tugatanga intererano kugira ngo ibishoboka tube turabikora mu kurindira ko leta mvyeyi idufasha uburenganzira twifuza nyakubahwa amatara nuko modushigikira ubwa mbere na mbere ivyo dukora mukamubiza twateguye n'amakete mugabo bugikete ntirivuga cane twifuza rero uburenganzira bwo kwegeranya bene gihugu tufashijwe n'intwaro tukabasigurira umugambi tugiye gukora tubaye ngombwa tugafashwa n'abahinga bakaduharurira ibikenewe hanyuma tugatoza intererano kubishaka kugira ngo turabe yuko ibikenewe byoshobora kuboneka ubwo burenganzira rero twifuza kandi tukibaza yuko hamwe mu dukundira bimwe twaramaze kubikora twaragiye hamwe turuguza konte abakadre dufise babona
kuko turamenyereye kuza mu bene gihugu iyo umuziro wamaze gutera tukazana uduharage tukazana umuceri tukazana amahema ubwo twabonye ko ayo mafaranga twakoresha muri ivyo bikorwa twoyashira hamwe kugira ngo twoshobora kuzibira imihura icamwo ayo mazi yarusiga ngo itere abene gihugu rero twifuza uburenganzira uruhusha kandi tukifuza n'impanuro n'imbono mwoduha kugira ngo tubikore neza dushobore kugira gute dushobore gushira ku ntumbero nziza ejo habukera abene gihugu baze biruhutse bone yuko bafise kumbura indongozi zaserukira n'imice yose nuko Buramatari Desire Nsengiyumva mu ijambo ryiwe yarashimiye imvukira za zone Gatumba kuko zimaze kugira uruhara ruboneka mu bikorwa byo gukingira ugo ruzi akaba yamenyesheje ko ikibazo cy'ugo ruzi kizwi n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije ko baguma babwibutsa aya makuru rero tuyabandanirize mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo gufasha abene gihugu muri kino gihe cirima ry'agatasi ishirahamwe World Vision Burundi ryatanze imfashanyo ku miryango 4,000 yo muri komine Itaba intara ya Gitega iyo mfashanyo ikaba yarigizwe n'umwavu w'ikizungu amatoni 37 hamwe n'itoni 15 z'ibigori iyo mfashanyo ikaba yatanzwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka Domitien Nyandwi mustanteri wa komine Itaba akaba yashimye iyo mfashanyo n'ukugene iryo shira hamwe ryama gitwararika abene gihugu bato bakunzi b'insamirizi y'ivyiza vy'u Burundi namwe muri ko muradukurikirana ku rubuga rwa Facebook ikibiriraho haniho tuce turangiriza ano makuru yacu twari twabateguriye ariko tubibutse yuko inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka irongowe n'umukuru w'igihugu ariya ku kirimba kwa Ntare nayo mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin Iteretse ahamagarira abarongo yabandi kugira ngo bagwanye urudandazo rudaciye mu mategeko ariyo fraude kugira ngo bikunde imigambi umukuru w'igihugu yihaye ije mu ngiro mwavyumvise kabene gihugu muri zone Gatumba intara ya Bujumbura komine Mutimbuzi basaba kuronswa impusha zimwe kugira ngo bikorere ibikorwa bito mu gukinga ingaruka mbi ziterwa n'uruzi rusizi mu gihe c'imvura bakunzi bisamirizi y'ivyiza vy'u Burundi muri ko muradukurikirana ikibiriraho kuri rwa rubuga rwacu rwa Facebook aha niho tuce turangiriza ano makuru twabateguriye tukaba tubashimiye ukuntu mwadukurikiranye kuri mikro yari Alexine mubona nayo kubinga bw'ivyuma yari Deborah Ntakisumba na Gahwane.